murongoye ishirahamwe rya Limitel, banyakubahwa ba membre ba komite executive muri ngaha bo muri FFB, banyakubahwa bakozi ba Limitel, banyakubahwa bamenyesha makuru, tugira amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi na cyane cyane mu bigeme. Nkuko mubibonye duheje gushira umukono ku masezerano hagati y'ishirahamwe Limitel n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kubijanye n'iryo shirahamwe rya Limitel rigiye gufata mu mugongo ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme bo mu cicaro ca mbere. No kuvuga yuko ari intambwe ikomeye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru liteye rifashanije na Limitel. Nagomba maze nshime bivuye ku mutima ishirahamwe Limitel ukuntu yiyumviriye gufasha ico gisata. Twese turazi yuko twahora dukunda kuvuga ati mbe abigeme bobo ni gute, ariko ku masezerano duheje kugiranira turazi yuko hazoba akarusho kanini kubijanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu ruhande rw'abigeme. Amasezerano rero tugize nayo imyaka 3, hanyuma iyo myaka 3 iheze tuzoraba yuko dushobora kuzobandanya canke tukongereza bivanye n'ivyo tuzoba twakoze, kuko urumva aha twese ari Limitel irakeneye akarusho yobona kwikuye muri football femine. Aho naho ni ikintu ca visibility novuga iwacu natwe ni kubigeme tuvuga tuti nivo yabo y'umupira w'amaguru ishobore kuduga turavye intambwe bari bagezeko. Rero muri make no kugira ngo umupira w'abakobwa, umupira w'amaguru ushobore kuduga ushike ku rundi rugero turavye aho bari bageze uno musi. Rero mwayo masezerano tugize na masezerano y'imiliyoni 135 ku mwaka. Izo miliyoni rero 135 zo ku mwaka zizogabugwa mu mice itandukanye. Aho no kuvuga nkuzoba abaye wa mbere agashimwe kari yongereye, ubu bazoronka miliyoni 7, uwa kabiri aronke 5, uwa gatatu aronke 3, uwa kane aronke 2.5. Murazi yuko atariko vyahora bimeze. Hanyuma aho nyene bazoca bakoresha abo bigeme umwambaro ufise icapa ca Limitel kugira ngo ya visibility namye mvuga ya Limitel bose babone yuko ari Limitel ifashe mu mugongo icicaro ca mbere c'abigeme. Championa rero y'abigeme mwico gihizoba yitwa Limitel Women's League, kuko urumva Limitel niwe ayifashe mu ntoki. Kwivyo vy'ubushimwe nyene hariho ubushimwe butegekanije nka kujya twame tugira ku bahungu, nimba ari ekipe y'umwaka, nimba ari umunyegori mwiza, umusatirizi mwiza, naho nyene bizoduga ku buryo bashika ku miliyoni umwe muri abo bose navuze mu kategori atandukanye. Ikindi naco novuga nari nakivuze n'ubwa mbere, novuga nti nukwerekana ivyo Limitel iriko irakora. Nabivuze cyane cyane mu mupira w'amaguru mu bigeme, nivyo murazi ko bahora badufasha no mu ntamba, ariko bavuze bati ni vyiza yuko twebwe natwe kujya kwa Brarudi yafashe Primus League mu bahungu, natwe rero nka Limitel reka dufate
première division y'abigeme. Mu bintu binyamukuru rero novuga birimo ayo masezerano novuga ko ari ibi naye handi nagoma nsubire shimire ishira hamwe limited ryojo ataco rikora ataco ridakora kugira ngo umupira w'amaguru muri rusangi ugumutera imbere. Naho mu ncamake nagomba mvuge nongerera abashimire kandi shimira namwe bamenyesha makuru kuko nimwe muzodufasha gusamiriza iyi nkuru nziza ya masezerano tugiraniye. Nimwebwe hanini mufati ya mbere n'abatari babizi babimenyereho ko limited hariho intambwe ikomeye yagize bari kumwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kubijanye n'umupira w'abigeme. Nkaba ndabashimiye rero murakoze.